uyu mubona n'umwe yankura yafashije kuva hariya ahantu muri universite. Igihugu cyacu Burundi ntabwo ari kibi cyane, ntabwo ari kibi na gato. Ni kugira ivyabaye byose banyereke yuko hari ibintu bikwiye uko bikwiye kugenda nuko Mutama yaragize icyo ashoboye cyane, yarakoze cyane kugira ashobore kuva hariya. Ndashimira cyane nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu Burundi, yarakoranye na Mutama be n'abandi bagize ibishoboka byose kugira hariya ahantu sintebeyo. Nawe arabona yuko ataguye inyuma ikigugu. Ndamushimira. Yego. Ni wewe, izi ni impanuro zawe nguma ngendera. Mu by'ukuri jewe nibaza yuko aya mafaranga wowe uracakeneye kurusha jewe, iyo sheke uracakeneye kurusha jewe. Ico novuga nuko hariho abana benshi fasha muri Burundi. Jewe Mutama ico wompa gusa ubu n'urwagwa n'abagenzi turi kumwe. N'urwagwa n'abagenzi kandi ubu nyine kandi mukanya. Ndabaramukije mwese. Icanzanye ngaha kwa Mutama sikindi ni kumushimira kukungene kuva ku ntango gushika n'ubu akindi hafi, yaba mu vyiza canke bibi. Yaba ari kibi arambwira ati rabashaho wa muhungu we ibintu bigenda. Ni umuvyeyi musanzwe mubizi. Kazina kiwe yitwa Maître Muvayo. Nanje ndumuririmbyi, novuga ko ari papa wanje ko ngeze ngaha kubera we. Ejo hariho higanwa nagiyemwo, yarambwiye ati courage, ndabizi urashoboye, courage, wisante yuko ari muhira, za nguvu za mpanuro zose uzigendere, ugire n'ubwenge bwinshi cyane. Rero no munsi navuze ati ku mpanuro ziwe kukungena nyitwararika, vraiment byarandyoheye cyane kubona nshoboye gutahukana kaya gashimwe. Menshi mvuga mu mutima ati harimwo ukuboko kunini cyane kwa Mutama ngaha, yarandeze sinari kureka kuryoherwa kuko amajambo ambwira ndayagendera nanje nkabona birapashije. Nce mvuga ati vraiment Mutama hari vraiment byabaye atari ngaha mu Burundi, yashitse no munsi. Nce mvuga ati je nta kindi kintu no munsi nshaka kumukorera, reka ndamwegere ndamushimire cyane, ndanamusaba ntazocika intege. Urugendo ni rurerure, umwana w'igihugu, umwana w'u Burundi, nifuza kuzotera imbere, teza imbere umuryango be n'abajene bose bafise impano zigiye zitandukanye utararonka ingene bazidevelopa. Je Mutama aramfasha ibintu bigiye bitandukanye, yaba n'uburyo n'impanuro hanini, hose aguma andi hafi cyane gose. Ndabisubiyemo kandi Mutama nizova ucika intege, ndi umuhungu yumvira, yubaha. Uyu mubona n'umwe yankura yafashije kuva hariya ahantu muri universite. Igihugu cyacu Burundi ntabwo ari kibi cyane, ntabwo ari kibi na gato. Ni kugira ivyabaye byose banyereke yuko hari ibintu bikwiye uko bikwiye kugenda nuko Mutama yaragize icyo ashoboye cyane, yarakoze cyane kugira ashobore kuva hariya. Ndashimira cyane nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu Burundi, yarakoranye na Mutama be n'abandi bagize ibishoboka byose kugira hariya ahantu sintebeyo. Nawe arabibona yuko narize, haranyigishije, n'ubu rero nico gituma ndi wa muhungu yitwa Délégué Général. Ubu nkaba ndi mu brand ambassador wa Brarudi. Ndamushimira cyane, nawe arabona yuko ataguye inyuma ikigugu. Ndamushimira. Yego.
aha ni wewe izi n'impanuro zawe nguma ngendera ejo uno musi naya ejo burya izeri zegera ngaha gapwe kaje ngaha hirya ejo ngaha antuka vraiment utafurahi sana ego Sawa, félicitations. merci Akote cyane. Spokes. We ndi bikariya mu nzu tuzoja gutonda muri brasserie. Haba ico bita ntuzenya session de chèque. Tubitora tubizane. Karibu karibu. Bon. Icambere na mbere nashaka kuvuga ndakeje abana b'u Burundi cyane cyane ugwaruka ku ntambwe bariko baragira ngambe gicu Burundi aho mvuga ugwaruka muri rusange batange gutahura yuko byose bizova mu bako yabo. Ikindi kintu kingoze ku mutima ni benshi nakoreye iciza nkorera iciza ariko uyu mubona nga Olegue umwaka imezi imyaka agoma yibuka yuko hari cyo umuntu amumariye. Ngo nangira nkeze n'abandi ba jeune baririmbye cyane bagoma batera intambwe n'abari kumwe mu higanwa abatsinze witwa Estanish na Vyose n'uyu j'espère ukuntu nabone babaye batahukanye iyo agashimwe ayo mafaranga ndabibutsa yuko amafaranga n'ikintu mu bwabo ubwenge n'ikindi rero Olegue kikindi n'ingora mutima mu by'ukuri jewe nta nibaza yuko ayo mafaranga bora cyakeneye kurusha jewe iyo sheke yacekeneye kurusha jewe ico novuga nuko hariho abana benshi fasha muri Burundi banabona ikora imfuvyi canke byagoye amakaye arageze gusa uzonyibuke unterere amakaye mpa abana bene wanyu abana b'u Burundi muri septembre uyu mugirwa ndawufise cyane gose buri septembre hariho ambije ndegura kugira ngo mbe abana b'u Burundi abana bo mu ishuri canke abo byagoye cyane minervare nkafasha rero sindakubwiye ngo uzazana ijana 10 miliyoni ya bizova ku mutima wawe jewe mutama ico mpa gusa ubu n'ugwagwa n'abagenzi turi kumwe n'ugwagwa n'abagenzi turi kandi ubu nyine kandi mukanya sivyo none yego rero nukuri biraryoshe cyane gose nkaba rero mboneyeho n'akaryo kugutera kamo nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyine icubahiro Evarisito yuko mu migambi ishemeye mu migambi myiza cyane gose ariko arakora n'ivyumviro vyiwe ariko arashira imbere kuvyerekeye iterambere ry'ugwaruka by'ukuri nyine icubahiro abo bita abasani abaririmvyi nabo ni bashire mu ruhongore nk'abandi mubafashe kugira ngo iyo entrepreneurship yabo nayone bayihe agaciro ngaha mu Burundi. Murazi yuko kuririmba bitari bya bindi byo kutambatamba mugabo vyabaye umwuga. Abana b'u Burundi ufise ngaba bafise impano yo kuririmba ni benshi cyane. Umuziki wabaye ikintu kidasanzwe haciye imyaka hafi kinjana ubu hari abaririmbyi bari amakori mu bihugu byateye imbere hari abaririmbyi batunze imiryango bafasha igihugu bafasha ikomine bafasha ariko byose ni politike ukuntu biri bugende nyine cyubahiro mu migambi mufise abaririmbyi nabo ni bashiremo turavyizeye yuko nabo ni boterera igihugu. Murazi muri kahise muririmbi yitwa Chanjo Amisi ari murundi wa mbere yagize ico bita kuronka agashimwe ka francophonie prix de la francophonie Chanjo Amisi abantu bace bavuga ati
uyu muntu ava he? Uyu muntu ava mu Burundi. Uburundi bamurekanye kundi kuntu, murazi ko bari tuzi nabi. Bwabundi hari ahantu haravayo umuziki umeze neza, haravayo abantu batwenga, haravayo ibintu vyiza nk'ibi. Niko cyo kimwe nige twari abana batoya twumviriza imiziki y'amarege ya Bob Marley. Twe twari abato tubaza uyu muntu aririmba gutya ava he? Ava muri Jamaica. Nana Muskuri ava he? Ava mu Faransa. Ukacumenya igihugu kandi ukakimenya neza. Kubera iki? Kubera iyo miziki ya. Rero turafise ugwaruka rushoboye ubu. Bafate na nkama ya rodoteur bayiramforce kugira ngo barongo two babiri icuye. Babankadre bababe hafi kugira ngo bari amakori, bagura amazu, bagira imiryango, bagire batanga ubuzi. Hanyuma inguvu y'umuziki ubu kubera communication na internet bishika kure cyane. Iyo rero urugwaruka rwacu rurimbye neza singa mu Burundi gusa ni kwisi hose. Rero nkabasabye yuko leta nkozi, leta mvyeyi ko ico kibazo c'abaririmbye mu Burundi namwe bagira tugenegene, bagira icyo bita comedy ko bocicarira kugira ngo abana bacu b'abarundi bazi kuririmba bahe impano nkewe niyo bubahirizwe bafatwe mu mugongo. Nakoze cyane ndibaza yuko conférence de presse iheze ko yari yabinsavye, hanyuma mufise ibibazo bibiri gusa ntancike ubona ko rugwaruka nagenda tambaye gwagwa gwanje nakoze. Uburyo nkuko mwabivuze ntabwo ari uburyo nkuko mwari mumbajije, ubwo buryo ntabwo ari bukenya, ntabwo ari buto, burafise ico buzokora yaba mu muziki wanje, yaba no mu buzima bwa misi yose, yaba no mu bundi buzima bwo gufasha izindi mpano zigiye zitandukanye nazo zigakura zivuga ati Olegue n'umutama wanje. Nkuko natwe ubwo buryo bwavuye tuvuga ati Brarudi ikinyobwa Primus n'umuvyeyi, nkuko mwabonye higanwe ryatanguye rirarangira batuba hafi. Ubu tugenda tuvuga ati Brarudi urafise ico, nzogenda mvuga ati Brarudi waragize ico umariye muri kariyeri yanje. Nanje rero mu buzima bwa misi yose canke mu bundi buzima gufashanya kugira hazovuka abandi bavuga ati Olegue warakoze, nkuko natwe tuvuga ati Brarudi waratubaye hafi.